kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu gitabo ca kabiri c'abami igice ca 4 cose. No kuvuga igice ca 4 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 44. Igitabo ca kabiri c'abami igice ca 4 umurongo wa mbere gushika ku wa 44. Muhezagirwe n'iki gisomwa. Umutwe w'amajambo handitse ngo Elisa akura umupfakazi mu mwenda. Bukeye haza umugore kuri Elisa, umugabo we yari wo mu biga ivyo kuvugishwa. Aramutakambira ati umusavyi wawe ari we mugabo wanje yarapfuye, kandi urazi ko yubaha Uhoraho. None utwishuza araje kandi agomba gutwara abahungu banje bombi ngo abagire abagurano biwe. Elisa aramubaza ati none no gukorera iki? Ndakubaza, hari ico wowe ufise imuhira? Nawe ati umusavyi wawe ntaco mfise imuhira atari urwavya gutuvuta twayirayo. Aramwishura ati genda urabe ivyo utire mu babanyi bawe biri gusa, kandi ntutire bike. Uheze winjire mu nzu wiyugarane mwe n'abana bawe, ayo mavuta uyasuke muri ivyo bintu vyose. Ikintu cose uko cuzuye urabe aho gitereka. Nuko avuye iyo ari abigenza kuno, ariyugarana bo n'abana biwe, bamuhereza ivyo bintu nawe abisukamo. Nuko bimaze kuzura abarira umwana ati mpa ikindi. Aramusha ati nta kindi gisigaye, ako kanya amavuta aca areka kuza. Maze aragenda abibarira wa muntu w'Imana. Nawe aramwisha ati genda ushore ayo mavuta wishure umwenda wawe, ayasigaye agutungane n'abana bawe. Umurongo w'umunani, umutwe w'amajambo uravuga ngo ivy'umugore w'Ishunemu n'umwana wiwe. Umunsi uri izina Elisa aje Shunemu, kandi hariyo umugore w'umutunzikazi. Aramugobera ngo amuzimane. Maze uhereye ico gihe iyo aciyeho yamajayo bakamuzimana. Bukeye nyamugore abarira umugabo wiwe ati mbona uyu muntu ko ari uwera kandi n'umuntu w'Imana, enda tumwubakira kumba hejuru ku nzu, tumushiremwo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze yaje kuturamutsa azahore araraho. Umunsi uri izina araza aja muri ako kumba araraho. Abarira umuntu we Gehazi ati mpamagarira uwo mugore w'umunyashunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba. Abarira Gehazi ati umubarire uti ko abitwararitse bene uko, uti none yo gukorera iki? Uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami, uti canke ku mugabisha w'ingabo? Aramwisha toyaye nzokwigumira ngaha iwacu. Maze Elisa arabaza ati none twomukorera iki? Gehazi aramwisha ati rega nta mwana agira kandi umugabo wiwe arashaje. Aramubwira ati muhamagare. Amaze kumuhamagara araza ahagarara mu itangaza ry'umuryango. Elisa aramubarira ati umwaka ugeze aho ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramwisha ati sigaho nyabuna muntu w'Imana, reka kumpenda jewe umusavyi wawe. Hanyuma uwo mugore asama inda avyara umwana w'umuhungu, cagiye nyene Elisa yamubariye gishitse. Uwo mwana amaze gukura, umunsi urize aragenda asanga se iyo bagenya. Abarira se ati umutwe uranyishe. Se abarira umuntu we ati muterure umushire nyina. Nuko aramujana amushikiriza nyina. Nyina amushira ku bibero, hageze mu mashoka aracikana. Araheza aramwurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, aramwugarana arasohoka. Ahamagara umugabo wiwe aramubwira ati ntabaza umuhungu umwe n'indogobe imwe, nkwakwanye nikubitire kwa wa muntu w'Imana ndagarutse. Aramwisha ati niki kikujanye y'uyu munsi, ko atari mu mboneko z'ukwezi canke ngo habe ku isabato? Nawe ati pfa kundeka ngende. Nuko uwo mugore ashirisha amatandiko ku ndogoba, abarira uwo muntu ati yobora tugende, ntuyigenze buhoro shiti nkubwiye. Nuko aragenda aje wa muntu w'Imana ari ku musozi Karumeli. Uwo muntu w'Imana amubonye akiri kure, abarira umuntu wiwe Gehazi ati nguriya wa mugore w'umunyashunemu, endirukanka muhure umubaza uti n'amahoro?
uturagumye n'umugabo wawe n'umwana. Amubajije aramwishuye ati ni amahoro. Ashitse aho nyene kuri uwo musozi aho umuntu w'Imana ari, amufata ku birenge. Gehazi aramwegera ngo amusunure, ariko uwo muntu w'Imana aramubwira ati mureke, kuko afise umubabaro mu mutima kandi uhoraho yabimpishije ntiyabimbariye. Nyamugore aravuga ati mbega mugenzi, ni je nagusavye umwana, sinakore ntireka kumpenda. Elisa abarira Gehazi ati kenyera wabire inkoni yanje ugende, nihagira uwo muhura ntimuramukanye, nugomba ko muramukanye ntumwishure, uheze urambike iyo nkoni ku maso y'umuvyimba w'uwo mwana. Nyina w'uwo mwana aramubarira ati ndahiye uhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye singusiga. Nuko Elisa ava hasi aramukurikira. Ariko Gehazi yari yabitangiye imbere. Ashitse arambika iyo nkoni ku maso y'umuvyimba, ariko ntiyakakaza canke ngo yumve. Araheza aragaruka ahura nawe, aramubwira ati umwana ntakangutse. Maze Elisa ashitse yinjira mu nzu, asanga uwo mwana yapfuye arambaraye kuri bwa buriri bwiwe. Nuko yinjiye yiyugarana wenyene n'uwo muvyimba, araheza asenga uhoraho. Maze arurira yubama kuri uwo mwana, ashira umunwa kuwiwe n'amaso kuyiwe n'amaboko kuyiwe nyene. Nuko amwubaraye ko umubiri w'uwo mwana utangura gushuha. Maze aravyuka akubita hirya muri iyo nzu, aragaruka arongera arurira amwubararako. Umwana araheza yasamura ibihekangabondwi arakanura. Elisa ahamagara Gehazi aramubwira ati hamagara uwo mugore w'umunyashunemu. Nuko aramuhamagara. Ashitse aramubarira ati abira umwana wawe. Nuko arinjira arunama ashika hasi imbere y'ibirenge vyiwe, araheza aterura umwana wiwe arasohoka. Umurongo wa 38. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Elisa akura ubumara mu mboga. Hanyuma Elisa asubira Gilgali. Ico gihe hari harateye inzara mu gihugu. Maze abiga ivyo kuvugishwa bicaye imbere yiwe. Abarira umuntu wiwe ati tereka ya nkono nini ku ziko, utekera imboga ababiga ivyo kuvugishwa. Umwe muri bo arasohoka aja ku gahinga gusoroma imboga. Ahasanga umutanga, yamurako ibitangatanga, atega impuzu yiwe. Araza abikekagurira muri ya nkono batetsemwo imboga, kuko batari bazi ivyo ari vyo. Bahishije barurira abo bantu ngo barye. Bagitamira izo mboga baraboroga ati yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo ubumara bw'urupfu, ntibashobora kuzirya. Aravuga ati nimunzanire ifu. Ayiterera muri iyo nkono. Araheza aravuga ati nimwarurire abantu barye. Nuko basanga atacago kiri mu nkono. Umurongo wa 42. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Elisa atuma udutsima 200 duhaza abantu 100. Maze haza umuntu avuye iba yarisharisha, agemuriye uwo muntu w'Imana udutsima 200 twa sayiri y'umushuzo n'isaho yuzuye imishi igiheza kugena. Maze Elisa aravuga ati nimubihe abantu babirye. Maze umusuku wiwe aramwishuye ati none noduhereza abantu 100. Nawe ati pfa kubaha babirye, kuko ko ari kuhora hageze ati barabirya banabisigaze. Nuko abitereka imbere yabo, barabirya barabisigaza nk'uko ijambo ry'uhoraho ryavuze. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa, twasomye amajambo meza menshi aryoshe ibitangaza Imana yakoresheje umuntu wayo, umukozi wayo Elisa. Ariko hariho amajambo abiri imirongo 2 hakwa gusa yagarutse. Ku murongo wa 2 avuga ngo Elisa aramubaza ati none no gukorera iki, ndakubaza. Ku murongo wa 13 naho nyene abarira Gehazi ati umubare uti ko abitwararitse bene uko, uti none yo gukorera iki. Mukundwa, nkundira ndakubaze uti muri byose ndakubaze nti muri ibi byose twasomye ugomba kwibana gukorera iki? Wowe ari ibintu ufise bidakwiye bitaguhagije, wowe utakwiza ayo kuriha inzu, ayo kurihira abana,
ayo kuriha ideni ryo muri banke, ayo gukora umugambi kanaka, ayo kuzuza inzu yawe. Imana ibigukorera nk'uko aba bariye bagasigaza. Mbega aho bari ibintu bibishe iwawe, urabihiwe mu buzima nk'uko abariye indya biteguye kurya biyumvira ngo biraryosha, asanga birarura. Woba wari witeze urugo rwiza, usanga birarura. Woba wari witeze ibintu byiza, usanga birarura. Mukundwa, uhoraho atume biryoha, ubandanye urugendo uryohewe mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, mu bikugize. Mbega woba umeze nk'uyu yagiriye abantu neza, mugabo hari ico abuze, ugashikaho aronka. Imana nayo gutangaze. Uyu yagiriwe surprise, ntavyo yari yasavye, yagize neza, yitwararitse abantu b'Imana, nawe agirirwa neza. Ngo si ivyo gusa, n'ibyago vyaje umwana agapfa, yaramusubijwe. Imana ikuzuza amahoro no kwihangana nk'uyu mukenyezi asize umwana ku gitanda yapfuye, mugabo bamubaza ngo n'amahoro, ati n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Yashika n'imbere y'uwo akavuga ati jeya ico nagusavye. Elisa wenyine acamenya ko umwana yapfuye. Hari imvugo iranga abantu bagirirwa neza. Nawe Imana igushoboze ukwatura kuzima, kuzana inyishu z'ibitangaza. Aha twabonye umugore w'umupfakazi yaraheje kura umugabo wiwe, ntage kintu cyari cyaciye umugabo wapfuye. Ubu naho bari baje gutwara abahungu biwe ngo baje kubagira abaja, baje kubagira abagurano, ntasubire kubabona. Byari ibintu bibabaje. Muri ico gihe ca kera, iyo umuntu yabumuja n'abana azovyara baca bababaja. Yararebera atabe kubona kazoza k'abana biwe. Umuvyara ashobora kubabara akihangana, mugabo iyo abonye ikintu kishikiye umwana wiwe yumva yopfa, yumva yaba ari je vyobaye ku mwana akibera amahoro, yaba ari je inzara yokwica ariko umwana akarya, yaba ari je imbeho yokwica ariko umwana agasusuruka akaronka ikimumara imbeho. Nico gihe uyu mukenyezi yarimo arabazwa ngo ugomba iki, agirirwa neza, aratabagwa. Duke yarafise mu nzu turagwira, waraye ari umukene, waraye ari umuntu akengeretse, ahinduka umugwiza atunga akomeye kuko yaradandaje, arasigaza. Imana ibigukorere, nawe igukure habi cane, igushikane heza cane. Ugomba Imana igukore iki? Mukundwa, urakoze kudutega yombi. Ugira ico wizereye, ugira ico wifuza, ubari Imana, wibarire wizeye, wisunze ivyakoreye abandi, kuko ntitoranya abantu ku butoni. Nawe kugire neza. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa. Umunsi mwiza, ijoro ryiza, aho muherereye hose, mugirirwe neza kandi mugire ibihe vyiza. Murakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Murakoze.